Shalom shalom nshuti bakunzi ba Holy Canaan TV, reka ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mumwe wese aherereye. Kuri micro nje Sirene Haziyo, akaba arije ngiye kubashikiriza ikiganiro nkuko musanzwe mubizi ko arije ndabashikiriza ibiganiro vyo kuri Holy Canaan TV. Ariko sindabibashikiriza jenyene, ndi kumwe n'umukunzi wacu, umukunzi wanyu mukunda cane Mama Khaour. Turaza kumuha umwanya abidondora, ariko reka imbere yuko dutangura tubanze dusenge. Turagushima data mwiza, turagukengurukiye kubw'umunsi mwiza wongeye kuduha. Uno munsi n'umunsi mushasha ku buzima bwacu, n'uwa mbere kandi n'uwa nyuma. Ntaho twigeze kuwubona, nta naho tuzosubira kuwubona. Ariko kuko twahawe ububasha n'ubushobozi bwo kwatura ivyiza, turatura ivyiza kubitwerekeye uno munsi. Turavuga ngo ibitwerekeye n'amahoro cane, dutera tuja imbere gose mw'izina rya Yesu Kristo. Turasengeye ikiganiro ndetse n'ibindi biganiro vyose bica hano kuri no mbonesha kure ya Holy Canaan TV. Ndasengeye n'abakunzi bacu, ndasengeye n'abantu bose, sengeye igihugu cacu, sengeye abakunzi bawe Mana, ndasengeye abakozi bawe. Reka mwami ukomeze kwitwa Imana ubu n'ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Nuko murakoze cane. Reka rero nakire Mama Khaour. Mama Khaour kaze, karibu, uraberewe, usa neza. Aka kana nzoga kubita. Aya ntaco zongira n'ukuri. Bitejeje. Ni sawa. Murakomeye. Namahoro. Muhira mwaraye neza. Ego turashima. Ngira na Pasi n'amahoro iwabo hasha. Pasi ni sawa. Umusaza. Yesu aguha umugisha. Ego ndaramukije n'abakunzi bacu bo kuri Holy Canaan TV. Ndizera ko mwese murahora hamuherereye, kandi n'iryo sengesho tubasengera ngo Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe ikiganza ciza mu vyo mukora. Muraba agaciro kuri twebwe, turabakunda cane, mwarahezagiwe. Merci beaucoup abakunzi bacu. Rero reka twinjire mu kiganiro cacu cuno munsi. Mugabo imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu, mbanze shimire abantu bose mwagize amakomantere atandukanye ku gafilme, ku dufilme turiko turabaha, nukuri muratwankoraja. Je barambwira yuko vraiment ngo tubikora neza Mama Khaour. Nanje barabimbwiye. Hariho benshi bambwiye ati vraiment ati turaryoshe, turigisha. Hari n'uwampaye ubutumwa spécialement pour toi. Mu mama umwe wo mugenzi ba Kigali arambwira ati mbwira ujya mwana mukinana vraiment ko akina neza, ngo ndamukunda. Bomba rero ni wakira ayo mapenzi. Merci beaucoup. Ayo mapenzi ndayakiriye muvyeyi. Ego nukuri barambwiye yuko biryoshe. Nukuri baratwankohajije nyene. Ego. Na hacu rero nyene ho kugira ho gukomeza umurimo. Kandi ndazi bariga. Kuko iyo dukora ibiganiro canke iyo dukina, ntimube mwibaza yuko ari ugutumwanya canke tuba twabuze ivyo dukora, ariko harya harimwo inyigisho. Ego. Nuko rero reka twinjire mu kiganiro cacu. Ikiganiro cacu cuno munsi kiravuga ngo Delila nta rukundo. No munsi tuza kuganira kuri Delila. Uramenya ngo Delila ninde, nta rukundo, mbega baba bashatse kuvuga iki? Turabicirya nini Mama Khaour. Ntarandiriye reka ndaguhe umwanya. Ego, Delila nta rukundo nyene uravyumva ni Delila. Ego mbega tugitangura kugira ngo tujane n'abariko baradukurikira batahuye ivyo ari vyo. Mbega no munsi umuntu ariko araturaba turamubwira ngo Delila ninde? Okay, Delila ni izina ry'umuntu, ni izina ry'umukobwa. Umukobwa yakundanye n'umuntu witwa Samson muri Bibiliya. Samson yari umuhizi vraiment w'Imana. Samson Imana yari yaramuvuze ko nyina ataramusama ko izomukoresha ibintu bikomeye. Ariko amaze gushika mu maboko ya Delila, yaramutesheje umutwe agushikaho amena amabanga. Amabanga Imana yari yaramuhaye, cari kigwanisho ciwe camuproteja. Mugabo kubera Delila yari afise umugambi wo kumukuramwo inyungu. kuko abafilisitiya
samusoni yarabishe benshi vrema kuko yarabihora kuko bari barabakoreye ikibi imana yari yanamuhagurukirije ico gikorwa mugabo kubera kuja mu maboko ya Delila bituma amena ibanga bituma bamunogora amaso amererwa nabi kubera inyungu uyu munsi ndagomba kubwira n'abagabo bariko baranyumva kuko uyu munsi bireze ego utarashika kure mu yandi majambo batahure yuko Delila uno munsi no kivuga neza ngo n'umuhabara Delila n'umuhabara ego ariko radukurikirana mw'abagabo mwe n'abakore mutora agatebe mwicare amana uno munsi ashangagira bakorere ko nampaga ego urumva kubw'inyungu ziwe yari kwidiri urumva Delila yari kwidiri deja yavuganye n'abaganwa ngo baba Filistia barabwira ati Delila Samusoni twumvise ko yaje iwawe turagusabye ugerageze uburyo bwose ukoresha ubwenge bwose bushoboka umva ukore nibidakoreka umuturonkere ati natwe turafise amafeza tuzoguha bamubwira ibyo bazomuha Delila aravuga ati nanje kuva uyu munsi ngiye gukora ku buryo bwose bushoboka mpaka menye iyo akora inkomezi zimukoreramo Samusoni aramubesha kandi Samusoni yarabizi yuko mu gihe inkomezi ziwe zimenyekanye atabushoboza azosubira kugira ego kuko Imana yari yaramubwiye ati Samusoni ati babibwiye n'umuvyeyi wiwe ati ntaze yigere n'umunsi umwe amwa umushatsi wiwe ati inkomezi zose ziri mu mushatsi Samusoni arabivuga kandi ikibabaje incuro yamuhenze haraza abantu baje kumufata haraza Samusoni akaca avunduruka akabanesha kubw'izo nkomezi urumva no kuvuga ngo Samusoni yabayeho azi yuko ico kintu kidashobora gukoreka yari afise abamugwanya yari afise abashaka kumwambura inkomezi kandi yarabona na Delila ivyo ari byo vyose burya amaso ntabona iyo wakunze ntubona ego ndiko ndavyumva hano yaragwanye n'abantu benshi kandi urumva yarisha abantu uvuze uti iyo baje kumukorako yaca haguruka nk'intambwe hinga nkwereke reka ndakwereke usomye ngaha usomye ngaha ku murongo reka dushake duhere ku murongo ngo nuko kwinginga duhere ku murongo wa 6 hehe se 16:6 iseze hehe murinde mu bacamanza toujours haravuga ngo nuko Delila barira Samusoni ati ndakwinginze mbariraho inkomezi zawe nyinshi ziva nico shobora kukuboha ugashira amanyama wavyumvise ariko aramubaza ati Samusoni igiki umuntu yokora kigatuma uyu munsi inkomezi zawe zikuvako urumva ico kintu umviriza ngo Samusoni aramwishura ati abombohesha imigozi ndwi ikiri mibisi itaruma noca mpinduka umunyantege nke nkamera nk'abandi wavyumvise aramubwiye yega aramuhenze ari umviriza ngo maze abo baganwa b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore imigozi ndwi ikiri mibisi itaruma arayimubohesha arabikoze bimwe amubwiye kandi uwo mugore yari afise abantu babunze mu cumba c'imbere mu nzu nuko aramubarira ati ngaho Samusoni Abafilisitiya baragushikiriye ariko acagagura iyo migozi nk'uko ubugozigozi budakomeye bucika bumvise umuriro nuko inkomezi ziwe ntizamenyekana aho ziva Delila ariko aramubaza sivyo Delila arabikoze Delila yahamagara abantu eske ico kintu uriko uracumva rindira tugende gatoya rero mama kawe hano hantu ndumva harakomeye Samusoni yari umuntu umugabo yahawe inkomezi yego inkomezi ziwe zari mu mushatsi mugabo yari secret yego yari secret yiwe n'Imana ngira n'abavyeyi kumbure bari barabujijwe kumumwa yego hama
yagwanije abantu benshi Yego. batandukanye Yego. harimwo abagabo bakomakomeye Mm. mu gihugu cose Yego. ariko aja kuronka umukobwa Amutesha umutwe. amutesha umutwe amwinjirira Mhm. ni ukuvuga ngo umva yari kwidiri akamuca irya nini akagira iki umva ubwa mbere aramubaza rero arabona yuko ariko uwo muntu ariko arashaka kumenya aho inkomezi ziwe ziva Mhm. ariko aramubesha Mhm. Amprisi yabonye yuko wa mugore yahamagaye abantu yabibonye yuko uyu mugore atakeza amwifuriza kandi ntiyagirane ntiyamukubita canke ntiyamwica canke ntibavana baragumana bandanye baragumanye Samusoni ntiyahumuka amaso ngo abone ati ibi bintu uyu mugore ariko arandonderako nibigomba kuja gatwa Samusoni arabandanye nawe usomye no ngaha ku murongo wo hepfo ngaha ku murongo w'icungo maze Delila barira Samusoni aterega urampenze umbariye ibinyoma ehese ndakwinginze mbarira ico shobora kukuboha ahanye nasubira aramubarira ibindi nangaha ku 13 arasubira aramubwira ibindi uriko uravyumva amuhenze gatatu Samusoni aguma ariko arakinisha icaha nubimana ndakubwira gajiji burya hari igihe umuntu akora icyaha akumva umenga ni bingwa kubera ntiyafashwe nta ngorane nta ngaruka akabibandanya ariko hari igihe Imana ikurekura hari igihe Imana ikurekura si no mu by'abagore gusa hari n'abiba hari n'abakora yandi makosa akaguma bikora ngo jewe narahise jewe ndafise amataktiki nkoresha ariko Imana igukuye ku kuboko uragaragara Samusoni ngaha ku murongo w'15 naha twasomye Delila ararira atoya ntibishoboka ibiki n'ibiki wewe uri kurampenda reka tuhasome wumve ibara ryabaye Delila ku murongo w'15 Delila aramubarira ati wowe ukageze ngo urankunda kandi ufise ibyo umpisha ehe umpenze aka gatatu kose wanka kumbarira aho inkomezi zawe nyinshi ziva 16 maze akomeje kumuzigiriza iminsi yose amukubakuba abona ko yamurambiye yotuma apfa nuko murongo w'17 nuko amumenera ibanga aramubarira ati nta gwembe gwigeze kugera ku mutwe wanje wavyumvise kuko nabaye umunaziri w'Imana wavyumvise uhereye nkiva mu nda ya mama nomobwa inkomezi zanje zoca zimva ko ngahinduka umunyantege nke nkamera nk'abandi bose 18 nuko Delila abonye ko amumeneye ibanga ryose atuma guhamagaza babaganwa b'Abafilisitiya uti nimudugirire rimwe gusa kuko yamumeneye ibanga nuko abo baganwa b'Abafilisitiya bazanye amafeza maze Delila amusinziriza hehe ku bibero vyiwe araheza ahamagara umuntu amumwa byabitsiwe indwi by'umushatsi atangura guhinduka umunyantege inkomezi ziwe zimuvako maze aramubarira ati ngaho Samusoni Abafilisitiya baragushikiriye arakanguka agira ngo arabakira nk'uko yahora abasige ariko ntiyarazi yuko uhoraho yamuretse maze Abafilisitiya baramufata bamunogora amaso bamanukana igaza bamufatisha iminyororo y'imiringa bamugira umusi mu nzu y'imbohe ariko wavyumvise bamugira umusi bamunogora amaso uyu munsi hariho abantu bigize abahinga mugabo ntibamenye ko bamaze kunogoka amaso umve hari abagabo benshi bazi ngo nababire bazi ngo barahise bazi ngo ibyo barimwo byarahise kumbe Delila yabanogoye amaso iby'agaciro bari bafise barabitakaje barabitakaje inkomezi ntibakigira namba inkomezi urugo rwawe warutaye umugisha Imana Samusoni yari yahawe umugisha sibyo ni Imana
imugira udasanzwe. Uyu munsi nawe urugo Imana yaguhaye ikaguha umugore ikaguha abana, ni umugisha ukomeye wahawe n'Imana. Uyu munsi hari abaderi abanogoye amaso, bataye inzongo, bataye abagore babo, bataye abana babo usigaye ari nka ba mayibobo, abagore basigaye barayinze, bari mu bibero vya baderira. Derira igihe ataronse icyo ashaka kuri wewe, Derira araguta. Derira ntiyo kugwaza urwaye, Derira ntiyo gukunda ukenya, Derira ntiyo gukunda ukenya. Je ndazi umuntu yigeze kuba ari afise Derira nyene. We daire ntiyari na Derira komutere ko yari yaramurongo yamushira mu nzu. Muga ntibandikwa. Bari baranditswe ahengera. None wumva baranditswe kamamara uyo bari Derira. Reka nkubwire igituma. Mpava mvuga ikintu gikomeretsa abantu. Hariho nk'umuntu ubona by'ukuri ko arondera umuntu kubera inyungu. Kuko umuntu musangira amarushwa, mugasangira umunezero, mugasangira byose. Nibaza ko ari umugore wo mu buto bwawe. Okay, umugore wo mu buto bwawe. Bindira. None umugore wo mu buto bwawe yitwa gute ko ari umugore kandi mutanditswe? Umugore wo mu buto bwawe ni kuvuga uwo mwanditswe nyene mukiri bato. Umugore wa mbere yarahukanye, yarapfakaye. Mugabo uyo oye araza babana kubera nyene abona ko ari hamabiya, mugabo aheze yaciye amusiga. Kandi amusigaho yamuteranije n'abana, kuko yaravuze ngo jewe sinkeneye ko abana baba niwagende. Urabona gufata umwana wawe ukamwirukana atagira n'akazi, atagira n'icepfo cya ruguru, ibintu biba bibabaje. Ese uyo mwana yumva umubivye mwiki? Ubu umubivye mwiki? Ahengera ibintu biheze aravuga ati kweki noguma ngaha. Aca aritekera arigiye. Ega benshi niko bameze. Benshi baratekera bakigiye. Rero Derira ntiyakunda Samson, urumva ko yari kwidira. Aravuga ati amahera sinoyagisha, amapeza sinoyagisha. Samson agahanga kiwenda gatanga. Undi nawe arasa amazi ngo arakunda. Ari ngaha arasa. Cyabonde kimeze. Ngo arakundwa. Kumba ari kwidira. Ari kwidira kwe. Ari kwidira. Samson bamunogora amaso. Bamunogora amaso bamutwara kumusyi w'ingano. Urazi kuja gusya utabona. Urazi uyu munsi ko ari abantu banogotse amaso, uyu munsi bariko bararondera, barondeza, bayaye amaboko atanumwe ashaka kuyafata. Samson yari wenyene mu gihugu c'abansi biwe, bamutwenga. Uyu munsi hariho abantu bariko baratwengwa. Hariho bariko baratwengwa. Ariko umugisha bahawe, Samson yari yahawe umugisha udasanzwe. Atoranywa n'Imana akiri mu nda ya nyina. Atari abantu urusoro mu nda ya nyina. Uwazi ko marayika yaje kubwira nyina ati iyo ndutwaye n'umwana adasanzwe. Ariko kubera Derira, kubera abagore, atakaza umugisha wiwe. Jiji uracari umwana. Nta bantu uzi batakaje imigisha Imana yabahaye kubera abaderira. Ni benshi? Ese ibyo biragaragara. Biriho biruzuye? Biruzuye? Yego. Naho uri muto ngera hari ibyo umaze kubona. Jeho maze kubona byinshi. Rero nukuri hunga Derira, ko Derira nta rukundo. Nta rukundo nagira ndaguhebuza. Hari nabona hora numva agacavuga ngo ugasanga bafise abo baderera nyene, ugasanga afise akote umujene. Nuko mama Haure ugerageje kutubwira ivya Derira. Bega abagabo buno munsi bariko baradukwirikirana bamenye ngo Derira aza gute mu buzima bw'umuntu. Icambere Derira agira karimi gasosa.
kandi Delira agira n'ibikorwa agira biryoshe. n'ibikorwa biryoshye. Mhm. Arakora iyo bwakavuye kugira ngo aganye umutima wawe. Ah? Rero nawe utagize ubwenge ushobora kugwayo, kuko ashobora no kugukorera ibyo utari bwabona amagata umutwe. Cyo gituma umugabo ariko aranyumva nukuri yumva ko akunda urugo rwiwe, akunda umugore we, agakunda abana biwe, nukuri rinda, kuko bo bacura imigambi iminsi yose. Yego bacura imigambi iminsi yose. Je ahubwo narigeze kumva umuntu anshingira ntahejeje, mm, yari umuntu w'umugabo mm, arambariye ati jewe ati ndagenda muhira mm, ikamba barangura amabanga y'abubatsi, mm, ati ariko nshitse kwa Delira mm. Yaramukoreye ko numva ko yamuhaye akantu. Yaramukoreye. ati gushikaho yarambwiye ati jewe byarabaye ngombwa ko mfata urugendo ngenda hana kugira bambure. Delira nta kindi, Delira ashaka kugutesha agaciro, Delira ashaka ko unogoka amaso. Ashaka ko uta agaciro, Ashaka ko kumenya inkomyi. ufise byose, ashaka urumva, kandi ega n'ubundi atiza kumenya inkomezi zawe ahazera, ashaka kumenya aho afata kugira ngo umutima wawe awigarurire. Rero numva ngo nukuri umuntu akunda urugo rwiwe nukuri yirinda. Mama Haure ukiri ngaho nyene hariho igihe umugabo ashobora kuja kwa Delira canke agahura na Delira akamutwara umutima, ariko kandi bivuye no kuwo baba bubakanye. Mwaba kenyezi mwe muri ko muradukurikirana, murumva yuko Delira akora ibishoboka byose kugira ngo aganye umutima w'umugabo wawe. Akora ibishoboka byose kugira ngo aganye umutima w'umugabo wawe. Mbega weho kuki utohonuvera urukundo rwanyu, kuki utorondera utundi tuntu turyoshe, we uburi ngaho nyene wasamye wicaye uvuga ngo nta ngorane shanga umugabo ngo ifoko ugire ikintu ukavuga ugashira mu mwete kugira ngo ufate neza umugabo wawe, umuryohere mu majambo, umuryohere mu bikorwa, genre nyene yamabona ko hari utuntu dushasha kuri wewe. Oya ivyo bibabaje cane. Bibabaje cane hamwe umugabo yogenda kubera wewe. Ako biriho? Simpakanya ko biriho. Yego. Rero birababaje gutuma umuntu afata ingingo yo gukora ibyo atashaka gukora. Birababaje. Rero mbwira abantu ngo nukuri tumenye ngo aho hanze hariho abafise umwanya ukwiye. Yego hari abafise umwanya ukwiye. Delira azanwa no kugira ngo akunogura amaso akwaka ubushobozi, kandi afise akarimi karyoshe ndetse n'ibikorwa biryoshe. Bega ni gute umuntu yokwirinda Delira? Icambere nukunyugwa. Ukwiye kunyugwa. Hama kandi nimenda kugere burya ikibazo mpora mbona abantu bagira ntibakominika. Kandi cyane basaza bacu vraiment Imana ibafashe kandi babarire. Ntibakominika. Ikintu utagikunda kivuge mu izina. Donc ushatse kuvuga abagabo bacu? Yego abagabo basaza bacu kweki ntibakominika. Ikintu kitagenda neza kitakunezereye kweki utokivuga. Mugatora sorisha ingene mushaka kugikora neza. Kominika. Mugabo kutuvuga ngo ndirutse no kuguma wumviriza ugenda kubwira gajiji n'ikindi kintu gituma abantu benshi bagenda no kwa Delira na magroup agakuku ugasanga uri mu mugwi w'abantu bari muri ibyo bintu. Biroroshe ko nawe ushaka gusa nabo. Rero nibaza ngo ni waba ushaka by'ukuri ko wiyubaha ukubahisha n'urugo rwawe nukwirinda. Kwirinda hama kandi ukiga kunyugwa. Mama Haure dusa n'abarangiza ikiganiro cacu. Impanuro ku bagabo uno munsi bariko barahura na Delira. Jewe impanuro nobaha nagira nkubwire ngo Delira ntagukunda n'ukuri. Ivyo ushaka ubishire mu bwenge bwawe. Ushake wewe aza gusaba ikintu kugira ngo ubibone neza. Aza gusaba ikintu kimwe
rimwe kabiri gatatu urako asubira no kwitaba Mm. ufungiro bine umubwire uti ntacyo mfise niyabandanye uzogaruka ku telefone umubwire ati madamu waraduhenze. Mm. Ama ikindi kigira kabiri gerageza wiyumvire burya ndakunda kukivuga kandi je kiranambabaza cane cane gose abana Mm. bideyariza abavyeyi gose. Papa ni umuntu w'igitangaza imbere y'umwana, mama ni umuntu w'igitangaza imbere y'Imana, imbere y'umwana. Rero iyo bakubonyemwo amakosa baravunika umutima gose. Uyu munsi hariho n'abana ntariko ndaguhenda banka kubaka kubera urugo rubi babonye iwabo. Uyu munsi hariho abana babaye abarezibiyene kubera babonye rubi iwabo. Hariho ababaye aba homosexuel kubera urugo rubi babonye iwabo. Rero gerageza wiyumvire Imana yaguteye iteka iraguha urugo iraguha abana kandi bakubwira ngo aba bana ndabaguhaye ngo ubanderere kuko abana n'ab'Imana sivyo ariko aho kubarera ukaba ari wowe uri kurabasambura. Ejo hari umugore hari umuntu ariko arambwira turiko turaganira ambwira umudamu ngo babana mu rupangu hewe ngo aratuka umugabo wiwe mu bantu mbere y'abana mu bantu n'umugore ngo ntabaho abana biwe babiri baramaze guturwa baragenda barahunga kandi bato kandi ntacyo bimubwiye. Umugabo nawe agahinda karishe nk'ubu ngo hari umwana yiga muri 5e ati aramukubita aramwanka ngo akamubwira amajambo kandi ari uwiwe ngo akavuga ngo inda yakuvyaye ngo yituma ikoroka mwana yanje we umwana yavyaye. Rero wiyumvire nk'abo bana none ubwo buzima bwabo bwishwe nande? Bwishwe n'abavyeyi eske imbere y'Imana ntazobibazwa. Rero ico nagomba kuvuga nukuri umuntu wese uyu munsi peut-être turiko turavuga umugabo neje tuzoshobora kuvuga umugore. Umuntu wese muco yahamagariwe kuko hariho devoir na obligation y'umugore envers umugabo wiwe canke envers umwana. Ivyo byose ndagira ndakubwire ngo nukuri ndakurahiye uzobibazwa imbere y'Imana. Ushobora kuvuga uti ibi bintu ariko aravuga arivugira mugamenya ngo uzobibazwa kandi nayisheka abana bazogira nukuri bizokugira ingaruka ko niwabona abana bawe bameze nabi hari igihe ubwenge buzosubira kugira kwavuga ngo iyo menye. Rero iyo menya nayo ntikora ntikora. Rero ntuzuvuge ngo iyo menye garuka ukora ibintu neza ubisubize ku rutonde birashoboka. Uva inyuma sinanavyumva nico umuntu none ukura yiki utaronka muhiri wawe ukura yiki ni bwa bwenge nyene bwa Delila agerageza kugira ngo ashobore kugira nta kintu kugutwara umutima. None okay none bikumarira iki bimaze iki nibyo akanya kangana gute ariko umubabaro ugira ungana gute pima umubabaro ugira uji wawe upimane n'umunezero ugira uri kwa Delila. Kenshi Delila muri inyegeza nimuje habona ibintu byose bitari byiza ubikorera mu kinyegero cyo kwa shitani nyene bikorerwa mu kinyegero. Yego numva abantu vraiment bakwiye gusubiza ubwenge ku gihe bakavuga bati mbega ibindi mwo nibiki biriko bimarira ikinyungiriye ndiko nunguka iki ko nasanze gajiji naho raruyenyegeza hay Bujumbura ho wapi ntibikunda. Oya naho toba ari Bujumbura burya nyene iyo winyegeza fendofe uraja habona hay Bujumbura ho ni hatoye abantu bose barazinanye. Ego nibaza ngo vraiment abantu nibasubiza ubwenge ku gihe ubwe ngo urugo rwanje nije nkeneye kuri proteger nije nkeneye guha akarorero keza abana banje. Ego nibyo numva nohereza ko. Ego
nuko rero reka ndagushimire mama Haure ku kiganiro ciza uheje kudushikiriza nizere yuko abadukurikiranye mwakuyemwe impanuro hama nongere nshimire abakunzi bacu ba Horikana TV ndetse nshimire n'uwari inyuma ya kamera abikora neza cane ego kurangiza ikiganiro cacu reka ndagusabe usenge kugira ngo turangize. Mana datarugira byose uri mu ijuru turagushimiye kuri kino kiganiro twe twavuze nk'abantu ariko dusavye mpwemu yera ngo we aherekeze kino kiganiro kize gifashe imitima myinshi keneye kucumva kandi no gufashwa naco wiheshe icubahiro mukunzi ndabizi neza byose ko bizogaruka bigaba ishimwe ku Mana uko iyo abantu batse ingo ziza zirimwe amahoro n'umunezero Imana ishigwa hejuru rero ndagushimiye kuzobikora hagati abago benshi kubw'iki kiganiro urakoze icubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje